Ndonye kugusuhuza wowe dukurikirana uri ahantu hagiye hatandukanye. Hanyuma muri no video ngiye kukwereka ingene ushobora gushira email muri telefone itagiramo carte SIM, ata carte SIM irimo, okay? Hano ndagufitiye telefone nta carte SIM irimo, hangi nta carte SIM irimo, ndibaza muri kuyibona. Iyi telefone nta carte SIM irimo, ngira ndakwereke ingene ushobora kuyishiramo email, okay? Kandi ata carte SIM irimo. Alright. Niho televyo genda. Wowe kumane nanje gushikimira video hatagira akantu kamwe kaza kugira gucika muri no video, hanyuma wirebere ingene ushobora gushira email muri telefone itagira mu carte SIM. Utirebera aza kugenda gute? Ikintu ca mbere biraza kugusaba ko ugurura ico bita hotspot kuri telefone yacu. Aha tuza kumanura ngaha hejuru tugure iyi hotspot muri no telefone yacu. Hanyuma umaze kugurura hotspot ucuza kuri ya indi telefone rero tugomba dushiremo email. Ya telefone tugomba dushiremo email ngiyi ucuza nkuko hanyuma ukamanura hano hejuru umva twugure .x ucuza hano ha wifi aha ndeza muri ko murahabona ugafyondoka gumizako unza gufyondoka gumizako ucubona aha akantu uca wugura nkuko rimwe umaze kuhugurura mabona ya wifi yanje ahise yizana New Live Studio Bwenyuzi ucuza ukayishondako ino wifi New Live Studio Bwenyuzi shop hama turindire ino checking ikirakogwa connected, okay? Yamaze kuba connected ucugira done. Yamaze kuba connected telefone yacu nta carte SIM irimo, ariko ngenda beke ingene ushaka kwishamo email ugatireshaje ibintu byose ama WhatsApp n'izindi mboga zigiye zitandukanye. Alright. Chanza ngaha rero muri Play Store. Hariho n'abantu batazi ahantu ca mu gushiramo email baca bibaza ngo uja kuri connecta nko muri email no, ucuca hano muri Play Store imisi yose mu kuri connecta kuri email, hanyuma ukaca hano handitse sign in ukafyonda nkuko. Mu gihe telefone iri mu shema baca bagusaba ko ukora verification iyo shema. Baragusaba ko ukora verification ya shema. Mugabo twebwe nta shema irimo, reka turindire turabe mpaka. Okay guys, tuza kurindira. Ndagusaba kubanza gukora subscribe hano hejuru kuri no jambo ry'agahama mu gihe utobora ikora kugira ngo video zose z'ubwenge tubagezaho kuri no page yacu zizokomeze kugiriraho igihe. Yes. Ya, ucushikira ahantu hameze uko. Umaze gushika ahantu hameze uko ucuza ukaca wandikayo email yawe. Nk'uje ngo bashemo email bita ubumenyi online. Ubumenyi online bifatanye. Mbo urabona ngaho umaze kwandika email nkuko ubumenyi online ibijyango bya arbaza ntibikenewe. Ucushonda hano kuri next. Alright. Ucushonda hano kuri next. Ya. Umaze kugira ngaha ucuza ukacushiramo password. Ucushiramo password. Yes guys, wacha kushamo password ucugaruka ngaha kuri next aha ucushonda nkuko. Yes, hano bagusaba kwemera amategeko n'amakondisyo ukacuza hano kemera kondisyo zabo n'amategeko yabo. Yes. Ya, twemera amategeko n'amakondisyo yabo ndabibereka. Abantu mutari muzi ngene ushiramo email ndibaza murabibona. Birasaba yuko mwamuza ama password n'ama email yanyu, anako address email kakajambo ka arbaze kahise kizana koko nyene cyo nyene ahise katuzanira. Yes guys, email yamaze kubijamo, katurindire ndabibereke. Email yamaze kubijamo. Hano yagusaba ico bita backup. Hano yagusaba ngo turn on canke turn on backup, turn off backup, don't turn on. Ibi bisigura iki? Ibi bisigura no afyonda don't turn on. Wowe ntubushaka yuko
bya bintu by'amanimero twagiye tubika ko n'ibindi bigaruka. Mugano wafyonda kuri turn on backup ubushatse amanimero yose wabitse ko kwagaruka cha dushona rero hano kuri turn on yes turategereza nyene iyi backup kwirangira ndabibereka neza. Okay hano rero bagusaba ngo ukore usheko adresse iyo kuri covaringa hano mu gihe waba waribagiye nka mode pass urashaka gushamo nimero ya telefone canke iki mugabo twegeka tugire cancel ibi byose tuvyihoze twiconnecte tutabishizemo cancel. Yes my people, kumana tarakora subscribe urashaka gukora subscribe hano hejuru. Hanyuma kandi ndakwibutsa yuko ushobora kwandika muri commentaire ikindi cigwa nawe wifuza ko tugukorera kuko ivyigwa byinshi dukora ni bamwe mu ba member bacu baba babidusavye bakabidupropose. All right, hanyuma kandi wifuza kugura konti ya 1xbet is professional shiramo code promo Sakabaganwa mu ndome nkuru, shiramo code promo Sakabaganwa mu ndome nkuru hanyuma wiyugurure konti ya 1xbet iri professional. Hanyuma kandi wifuza kugura konti ya Witwit Stars iri professional koresha code promo Tumuge. Muri Witwit koresha code promo Tumuge, 1xbet koresha code promo Sakabaganwa mu ndome nkuru hose niko wuzuza. Hanyuma gashotangwa gukina umuzungu ashaka kurondera ku mbuga zacu nka Facebook twagiye dushaka ama link y'ama groupe dutangiramo amakupo y'ubwenge. Okay guys, hano iriko irakora turayitegereza hano hari ibintu biri kirinzizamo nta guhubuka. Okay murabona neza bishitse ica dushonda kuri continue hama while using app. Yes murabona telefone yacu yamaze kuba ijamo email. Nashaka kuza hano muri recherche ukaza hano nyene urondera ibintu n'ibintu ukandika nka WhatsApp nkuko weje kuvyandika ucufyonda hano kuri recherche aha hepfo kuri recherche hano hepfo ucufyonda ko nkuko ngaba cyo kuzana ama WhatsApp bano nko bamaze kuba bayishikana cha dushonda kuri install. Murabona neza yuko WhatsApp igomba utangure gucharge hanyuma icija muri telefone yacu ibintu ubundi bigende neza cyane. Yes nikiciko cyo mwerena nabateguriye ingene ushaka gushiramo email muri telefone tarimo carte SIM ku bantu muhava mwiyumvira ngo irimo carte SIM reka ndabibereka nta carte SIM irimo kanda kwereke nta carte SIM irimo akati SIM irimo heba cyabanyereka not registered on a network nta carte SIM irimo guys. Muhave mwiyumvira ngo harimo carte SIM ndazi ko muhava muvyiyumvira ngo irimo ngo nabahenze mwabibonye ko carte SIM irimo. Atuje kuraba ya WhatsApp yacu murabona neza irikira ko aha ibanza guheza iyi hari ibintu banza guheza kumeta ajuru ibejeje ikitangura i telechargement data gutelechargize muga zose za Facebook n'izindi zose zibazigiye zitandukanye. Okay mwakoze kudukurikirana wewe nkurikiranye kuva ku ntango ukabona ingene nishiramo email muri telefone itagira mu carte SIM. Aha nagenda kwereka ingene uca kugura WhatsApp kuri no carte SIM kuri no email nyene ariko nta kibazo wewe komeza nkurikirane ubutaha muri video bikurikira. Video mbonye yoba ndende ndacenda kwegena n'ucushya mu WhatsApp ukoresheje email nyene byose bikagenda neza. Thank you for watching this interesting video. Remember to register in 1xbet using promo code Sakabaganwa in capital letters, and when you wanna register a professional Witwit Stars account, please register using promo code Tumuge in capital letter again. Welcome for next videos. Don't forget to subscribe to this wonderful channel for staying up to date at any new uploads. Ciao ciao.